Sigmund Freud, umuhinga rurangiranwa ku isi mu vyiyumviro ati nothing happened by accident. Nta na kimwe kidushikira nk'isanganya. Isi ifise itegeko ry'inyamo, itegeko ry'umwimerere. Iri tegeko ni iryo kubiba no gusarura. Igikorwa cyose iyo bidushikiye tukagikora. Ibi nta kindi bisigura kubiba. Ibidushikira ku munsi uko bukiye uko bwije. Ni sarura ry'ivyo twabivye. Ico dukora cyose tuba turiko turabiba, kandi ntidushobora na gato guhunga kwimbura ivyo twabivye. Urwanda Imana yagabiye imisozi igihumbi, iyi Mana yoba yaraciye ruvuma. Amahano n'imikoshi vyakorotse nk'imvura y'urushana canke imvura y'itumba, nimba mbivuze neza nkuko babivuga sinzi, bigakoroka mu gihugu kiri mu buraruko bwaho mperereye, aho ndiko ndavugira no majambo. Ibi vyago vyatibutse biva hehe koko? Ubwicanye ndengakamere, inzigo y'inzika, ivanguramoko, urwanko rurenze urupimo, ihonyabwoko no kwihora. Ibi koko vyari yadukije. Ibuka itegeko ryo kubiba no gusarura. Uyu munsi u Rwanda ruri mu bihe bidasanzwe vyo kwibuka ibihe vy'umwiza ukomeye, twogereranya nk'uruhome rutamenwa. Ibi aho umwana w'umuntu yaboneka imbere y'uwundi nk'intare yishonje ikeneye ikirotsa. Intare imaze iminsi indwi itaronka icyo ifungura, ikabigeze imbere y'umuntu yifuza kumufungura ngo ihaze ugusonza kwayo. Umuntu agahinduka intare ishonje imbere ya mugenzi we. Ibi bivoma isoko muri kahise. Nta sanganya ryabaye mu Rwanda, nta vyashyize ku gihamana. Vyagenze gute? Hagati y'ikinjana ca 5 n'icya 11, u Rwanda karakarere kiganziwe n'abasangwa butaka, abantu bo mu bwoko bw'abatwa nkuko tuviga muri kahise kacu mu Burundi, niko vyari biri no mu Rwanda. U Burundi cyari igihugu c'abasangwa butaka kuko ari bo bimitse ubwa mbere umwami wa mbere w'ingoma y'u Burundi. U Rwanda nago cyari igihugu c'abasangwa butaka. Aba bo bari batunzwe n'uruhigi rw'ibikoko bitandukanye vyo mu ishyamba. Ariko mu kinjana ca 14 abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ibitabo bitandukanye bivuga kahise ku Rwanda vyemeza ko bari bageze kuri ubwo butaka. Iki kiganiro ntigifise intumbero yo kwerekana inkomoko ya bamwe n'abandi. Niyo mpamvu tutari bwibande cyane kuco ibitabo bivuga kuvyerekeye niyo baje bava. Abantu bo mu bwoko bw'abatutsi nta kintu kinini twovuga cyabaranga coba caruta ubworozi. Gutyo abantu bakagenda bariyongera. Kibi igihugu kigizwe n'ubwoko butatu, abasangwa butaka, abatutsi hamwe n'abahutu nkuko biri wacu. Mu kinjana ca 15 niho kamwe mu karere kaganzwa n'umutware. Umutware umwe akitwa ko ari umwami wa karere runaka. Ako karere niko kiganje karatsinda utundi turere twose dutandukanye, kakoraniriza hamwe uturere twose. Utwo turere twinshi duheza tuganzwa n'umutware umwe. Utwo turere duteranirijwe hamwe nitwo ubwami bushasha bw'u Rwanda. Akahise ku Rwanda kavuga ko ngo ibi vyabaye inyuma y'izimangana ry'ubwami bukomeye kandi bwagutse cyane bwa Kitara. Ngo buno bwami bwava mu Buganda bugaca mu Rwanda bukabandanya mu Burundi gushika no mu gice kitari gito cyo muri Tanzania. Ubu bwami bumaze kumera nk'ubuzimangana, niho ubwami bw'u Rwanda bwaje kuboneka mu nyuma. Ariko umutwari yaganza akarere kamwe atsinze uturere dutandukanye, haraheza umwami aganza uturere twinshi, ubwami bw'u Rwanda. Ubu bwami bw'u Rwanda bwari bwiganziwe n'ibice biri hagati ya 82 na 85 vy'abahutu. Aba nta kindi bari bibereye uretse gusa mu bikorwa vyo mu mirima. Aha ni mu gihe igitigiri kinini cyane c'abami uko bagiye bakurakuranwa bari abo mu bwoko bw'abatutsi. Ariko naho vyaruko, abahutu n'abatutsi n'abatwa bose babana mu mahoro, babana buzuzanya. Abahutu bamwe bari batonye cyane kandi bari barushije abandi benshi kubaho neza mu bwami bw'u Rwanda, mbere gusumba n'abatutsi bamwe. Imbere y'ikinjana ca 19 bikavugwa ko abatutsi aribo bari bafise ububasha bwose mu gisirikare, mu gihe abahutu bibanda cyane mu bijanye n'ubuvuzi. Bakaba bari bafise ubunararibonye gusumba abandi bose mu Rwanda mu bijanye n'ibikorwa vy'uburimyi. Kandi ico ntaco vyari bibabwiye. Ikindi naco, inama y'abahanuzi b'umwami ibitwa biru nta bundi bwoko bavamwo uretse kuba abahutu, kandi wari kwisonga ryayo vyasa nkaho ari wategeka ubwami bw'u Rwanda bwose. Umwami akaganza gusa akiberaho, hama utwari inama yari umuhutu, akaba ari we yategeka mu bwami bwose bw'u Rwanda.
umugabekazi mu bwami bw'Urwanda yari uw'agaciro kanini gusumba uko nobisigura hano, kiretse gusa umunyarwanda yari ariho icyo gihe. Umugabekazi yari kirumara mu ngoro y'umwami kandi yari afise uruhara rukomeye cyane muri politike yose yo ku Kirimba. Abagabekazi bo mu bwami bw'Urwanda bafata izina rishasha igihe abahungu babo bimikigwa kuba abami. Iryo zina ryaba ririmwo ijambo nyira, niko ryatangura n'akajambo nyira bishatse kuvuga ngo nyina wa. Iryo jambo nyira ryaca ryongerwa ku izina ry'ubwami ryahawe umwami mushasha yimye. Uretse gusa abami bitwa ba Mutara batakurikiza ako kamenyero, ba nyina canke abagabekazi bitwa ba nyiramavugo. Ibi bisigura ngo umuvyeyi ahanura neza, umuvyeyi atanga inama nziza. Umwami yakumakuma ububasha n'ubutegetsi, akabukumakumira umugwi muto umwegereye. Umwami yagabira uwashatse, akamugabira amatongo ashatse kuko ngo niwe agaba, akagabira uwashatse. Ku mwami Kigeli wa kane niho ibintu vyo kugaba vyahinduye isura. Abatwari b'abatutsi imbere yuko bagaba canke bagabira umuhutu babanza kumusaba kugira ibikorwa koze vy'amaboko kugira abone guhabwa itongo runaka. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri niho Rwanda rwatanguye kuba igihugu kirondera kwaguka, gitera uturere dutandukanye tw'ababanyi kugira ngo kirushirize kuba kinini, aho umwami ataba giha agaciro nyahako inkomoko y'ijambo ubwoko. Ijambo ryavuga ubwoko ntiryari rigikoreshwa nk'uko bihuye n'ubusobanuro bwaryo. Uyu mwami yita abantu bo mu turere aba yigaruriye ko ari abahutu, kuburyo ijambo umuhutu ritaba rigisigura ubwoko, ahubwo rigasigura umuntu akishijwe bugufi, umuntu aganzwa, umuntu adafise ukwisha no kwizana, umuntu yatsinzwe adafise uburenganzira, gushikaho abahutu basa n'abakumirwa kugira uburenganzira bwabo mu kibano no muri politike. Ibi bigaheza bigakomeza icyumviro cy'uko abahutu n'abatutsi batandukaniye ku kuntu babayeho mu kibano n'uko vyifashe mu vy'ubutunzi, atari vy'ubwoko koko, ahubwo uko bamwe baboneka nk'abateye imbere kuruta abandi. Sinzi ko muntahura. Kuba umuhutu canke umututsi ntivyasigura ubwoko runaka, vyasigura kububayeho neza. Itandukaniro ry'ubuhutu n'ubututsi ryabonekera mu mibereho. Ubayeho neza kitwa umututsi afise ubutunzi, biboneka ko ateye imbere. Ubaye nk'indushi yagowe yabuze icefo n'icaruguru, abayeho mu buzima bugoye kandi buruhije, uyo yaba ari umuhutu. Nuko ijambo ubuhutu n'ubututsi ryahavuye rihabwa ubusobanuro. Niyo mpamvu iri jambo kwihutura ryaca rigira agaciro, ryaca rigira ubusobanuro, bigasigura ngo kuva mu buhutu, kwihutura, guheba kuba umuhutu. Ibi navyo bigashoboka igihe gusa ubaye umutunzi. Umuntu wese yaba yari umuhutu canke iki yakenye yaba yitwa umuhutu, ariko yatanguye gutunga agatera imbere yaba yihutuye akaba umututsi. Icyumviro cy'ivanguramoko mu bwami bw'Urwanda gitangura gukwiragira mu bantu batandukanye. Ibi bitangura gutuma bamwe bibaza ko babayeho neza gusumba abandi, abandi batangura kwibaza ko babayeho bakinizwa gusumba abandi. Iki kiganiro kirabandanya igice cya kabiri. Jewe nitwa Desire Barenga yaho, turi kuri UMUHUTU. Mwibutse gura subscribe no gusangiza abandi kino kiganiro. Naho ubutaha mu gice cya kabiri cya kino kiganiro.